Mimi Mireille n'umusineaste Mhm. siko akina amasinema kandi wewe abifata nk'akazi the business siko ariko Alvera Muhimbare n'umuririmbyi bro ejo nariko ndayicekinga ndayiraba burya Alvera ari mu baririmbyi bafite amamiliyoni menshi cyane kuri YouTube gushikino sandi baza neza yuko umaze gukorera ibintu nka Alvera nkabijya ugakira ka video kari montage kari muri AI ngo bakosomana na Starboy ari nagakuru nagenda nka yuko afise channel ya YouTube ga mu gica cy'u Burundi yitwa Step Media yuko ari yiwe ijya yuko ari yiwe niyo mpamvu akunda kuyipromotinga nagiye mbona n'ikiganiro aragikoreye ntiyamyeho Step Media ya Benishu bro Benishu yararondeye umuntu ayimugurira araheza arayigurisha kuko uri bukaneza yuko no muri lancement officiel agatsirikwa ni gahere amafaranga yashubiye kurungikira BMT yazanwe n'ujya mumenyesha makuru akora kuri Step Media mumve neza yuko Mimi Hey gushikino saha abantu bose bari muri cinema igitsina gore yarabicaje bariga kuko nibaza yuko Alvera Muhimbare ntarigera afata umwanya wo kwandika bro ngo kwandika cinema afata umwanya avuga ati jewe ndiko yeah Yo, wagwan. Yo. Ladies and gentlemen, welcome to Anna Share 257. Anna Share 257. Amakuru yawe bro. Emana dihamdu na shema Yesu Kristo. Ego cyane gose. Turashima Imana pe aho twaherukana kera man. Oya sikera vendredi ego hari vendredi ariko urazi neza yuko haciyemo weekend abaciyemo imisi tari mike kuko weekend iraza kuba ndende cyane ego eka dushimire abantu badukurikirana abantu badahengeshanya kutwereka urukundo abantu badukurikirana indwi turangije yari rimwe ibiteramo byinshi ego kandi byagenze neza kweri cyane gose Jose Chameleone na Fizo Ingozi Kiriko B-Face ego abastari bacu bari mu kazi reka tubivuga uko cyane gose pe gose gabo tuba turi kumwe na DH Telecom ego abona neza ko ari imprimerie iduha ama service meza ngaha mu gihugu cy'u Burundi niyo ya mbere abakeneye rero mu kugusoza ibintu byabo vy'ama branding bagende muri DH Telecom barabibafashamwo reka tubereka ivyo basanzwe bakora muri aka video hamace tugaruka mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059. Change kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Asante sana. Ego. Rero sasa uno musi ataguteba. Ibana tugende tunyaruka cyane. Tugende twihuta. Ego. Beka warabonye. Alvera Muhimbare yarasoye indirimbo yitwa Kungu Fise. Kungu Fise. Ajya bavuze ngo ujya mu deo n'amapiano kweli. Ibintu biraguye nindirimbo imeze neza bagende bayirabe indirimbo ya Alvera Muhimbare ego rero ikiganiro cacu no musi gihagaze kuri Alvera Muhimbare ndetse na Mimi Mireille wewe asanzwe ari mu gihugu cy'u Rwanda ego aho ariko arakora mu mafilme atandukanye y'abanyarwanda uziko ubuheze twari kuri live ya TikTok na Mimi nyene ego ariko ariko turarabira hamwe bariko bararabira hamwe abasineaste bo mu gihugu cy'u Burundi ikintu abanyarwanda babasumvye Mimi Mireille yavuze ko
ikintu ca mbere basumba abarundi nuko bo bari organize bazi gukoresha umwanya neza hama ibindi ari bisanzwe ego ya bandi bari organize abajya abanyarwanda gusumba abarundi ego basi ni wa muntu yamaze kubifata nk'akazi azi ivyarimwe avuga ati je ngaha ndi mu kazi ndi muri business nimba nje gukina urampemba gutya hama nimba nawe ndagukeneye ndaguhemba gutyo ushaka intebe ego nturimo reka urumva rero usanga ari ivyo sasa rero no musi mugasi ivyo vyatuzanye iki cyatuzanye ni abantu bagereranya ego Alvera Muhimbare na Mimi ego haba mu masikse haba mu gukina haba mu bindi bitandukanye Alvera na Mimi kweri ubona arabo kuja ku rwego rumwe saba kuja ku rwego rumwe kuko erega nuko gusenyera abantu bamwe badakunda kuraba ibintu kanaka ariko ugiye kuraba Alvera Muhimbare na Mimi Hey sabanu bogereranye kuko sabanu bari muri domaine zimwe tucemeranye bro yego sigo kuko gushika ino saha abantu bakubaragereranya cyane Alvera Muhimbare na Mimi Hey jewe sinza kubashigikira kuko ku ruhande rw'iwanje sinza kubagereranya kuko ugiye kuraba Mimi Hey n'umuseneaste sigo akina amasinema kandi wewe abifata nk'akazi the business sigo ariko Alvera Muhimbare no muririmbyi bro aho vyahereye Alvera Muhimbare benshi bakunda kumushira muri sinema cyane muri sinema cyane ariko ntawe uriyo kuko twarabonye yuko ahubwo Alvera ari mu muziki cyane gusumba byaranagaragaye ariko bama bamugereranya bama bakunda kumushira mu gisata c'abantu bakina ariko siko baba bakwiye kubigira siko baba bakwiye kubigira kuko ugiye kuraba na Superbat canke ijya competition akakuba basi hari abantu bamwe bigoye kugira batahure ariko nibintu mani vyisiguye siko nibintu vyisiguye ugiye kuraba yari karahiganwa nabane nabakiri ko akili siko bisigura neza yuko karriere yiwe cyane iri mu muziki siko Alvera gushika ino saha abantu ko baragereranya cyane na Mimi Hey bareka kugereranya ivyo bintu kuko si ibintu bigereranywa cyane ahubwo nuko gusa Alvera yisanze muri sinema hari aba boss b'amasinema bagiye kumushima baravuga ati kano gaserume ngo wokabera siko ati ugakinemwo hama udufashe seti udufashe amasene muri iyi sinema ariko gushika ino saha ndemeza neza yuko Alvera Muhimbare sumukinyo sinema Alvera Muhimbare ndabisubiyemwo kuko Alvera n'umuntu wiwanje bro siko n'umugenzi pe n'umugenzi kandi iki kandi byose siko ugiye kugereranya umuntu afise YouTube cya kwa masinema n'umuntu afise YouTube cya ku muziki siko ivyo ni ibintu bibiri bidasa siko hari abantu benshi nagiye ndabibona ahantu ugiye duteramanye bariko barabiyaga ko cyane ariko biragoye kugira utahuza umufana ku bintu ubona neza yuko muhuriye mu kintu kanaka naho nyene yihimbiye ibintu ukacuza kumwemeza ngo iki niki ariko abakunzi ba Alvera Muhimbare bako badukurikirana bagende kuri account ya YouTube ya Alvera Muhimbare ni ryari muri gira mubona hisinema ni muziki gusa kwe ejo nariko ndayicekinga ndayiraba burya Alvera ari mu baririmbyi bafise ama miliyoni menshi cyane kuri YouTube cyane uzi ko afise indirimbo zirenga zine zishikana umuriyoni harimo n'izifise miliyoni 3 zinga ego nivyo nayiko ndaraba afise shano imeze neza cyane y'umuziki kwe kandi nagiye mbona neza yuko turaza guhagarara ku madomene yose agiye atandukanye ariko tukiri kuri Alvera Muhimbare ngira manze mbaze bano bantu baba YouTuber benshi bagiye batandukanye hari YouTube mu gihugu cyacu Burundi nagiye mbona neza yuko bapostinze aka video kamwe gakogwa na za boro za AI urabibona ziya za montage bro bari kumwe na Starboy bari kumwe na Starboy hari ibintu izi ubu uri kurakorera channel yawe ubu uri kurizibirira imiryango bro siko gushira gupostinga ikintu urazi neza yuko ino video sivyo siko ino video sivyo
ariko ukema ukavuga ati jewe Alvera Muhimbare reka kano ka video ka AI bari kumwe na Starboy ko barasomana aterekana ga posting kuri account ya YouTube bro siko ariko ni ikintu kintangaza hari no bafana izi bamwe nagiye mbona muri commentaire igihe apostinze avuga ati je ngira soni ndirimbo abafana nagiye mbona bro babipostinga man umufana kanika muri commentaire ngo twarakubonye nguri musambanyi ngo twarakubonye ngo ikiniki ariko mumve neza yuko bijya bintu Alvera Muhimbare sivyo ego siko sivyo abwo nagiye mbona yuko hari abafana izi hari abafana barakurindiye kugira unyerera kano kanaka siko kubera iki basanzwe bafana umuntu kanaka bro vyarambabaje iyi channel sinza kuyivugira ngaha ariko umve neza yuko naco dupfa ariko umve neza yuko bijya bintu hari ibintu izi ubipostinze channel yiwawe wenyene nivyo urashobora kuronka views nyinshi pe urashobora kuronka views nyinshi kuri account yawe YouTube abantu babikurikirana bro ariko umenye neza yuko uri kuratakaza imiryango yiwawe uri kurugara imiryango yiwawe siko gushikino sandi baza neza yuko umaze gukorera ibintu nka Alvera nkabijya ugakira ka video kari montage kari muri AI ngo bakosomana na Starboy siko ukacu postinga kuri account ejo mwari mufitaniye nk'umubonano cyane kandi ikiganiro tumwotezanye imbere na Alvera Muhimbare azoheza yitabe kuri iyo channel yawo ntazoza pe waramucafuje man sasa tugaruke kugereranywa rero rya Mimi na Alvera wari kuravuga ati ntibari mu gisata kimwe umwe ari mu muziki kandi umuziki wiwe ariko arawukora neza ariko avyitwaramwo neza uwundi ari muri filme yiwe ariko avyitwaramwo neza ariko ni Mimi Mireye amaze igihe kinini ya mu gihugu c'u Rwanda ari nagakuru nagendo nka yuko afise channel ya YouTube ga mu gica c'u Burundi yitwa Step Media yuko ari yiwe niyo mpamvu akunda kuyipromotinga nagiye mbona n'ikiganiro aragikoreye ntiyamyeho Step Media ya Benishu bro Benishu yararondeye umuntu ayimugurira araheza arayigurisha n'izina barajana bagumana ari ryo kujya nyine Step Media ariko bacabongera ko Step Media Network siko bivugwa neza yuko ariwe yayiguze siko kandi nivyantangaje cyane kuko uri bukaneza yuko muri lancement officiel agasirikwa ni gahere amafaranga yashubiye kurungikira BMT yazanwe n'ujya mu menyesha makuru akora kuri Step Media ayumva iki gituma rero ndiko navuga neza yuko mugabo nabyo ndashobora kuvuga ati niterambere kuko imba yari yumviye kuvuga ati reka investisa canke kugira caduha akazi ino generation canke runo gwaruka ruheje amashuri ati reka tubaha akazi abandi siko ubundi ni vyiza ko mu artiste investisa muri media kweri kuko abayikeneye bro ego ariko bumve neza yuko bizoca hajya ariko mumve neza yuko abafana ko baradukurikirana baze barareka kugereranya bino bintu Alvera Muhimbare na Mimi Mireye mumve neza yuko kirazira kugereranya umunyamuziki n'umukinyi wa filme siko ariko ngaruka kuri kino kintu izi nagiye mbona neza yuko tukiri kuri iki gisata nyene ca cinema yaga Burundi hari akantu yashoboye gukora nyene katayoye abafana ba cinema y'u Burundi kuko babisaba neza yuko tuze turacishamwe bino bintu kugira tuze turiyigishanya yaga Burundi urazi ko yatwaye aba influencer mu gihugu kibanyi ca Uganda siko ariko nagiye mbona neza yuko hari abantu bari muri cinema bidoze cyane kuko ugiye kuraba hagiye bamenyesha makuru hagenda ba YouTube hagenda dore kuri Fanira Vine nawe nyene yaridoze cyane ariko sijya mbere yagibajanye ubwa mbere yagara twaba influencers muri Tanzania iratwara ba Simbizi ba Gina iratwara ba TikTokers muri ico gihe nta muririmbyi yarimo muga unomwa bijya bibaye ijya kabiri twizere yuko ijya gatatu rero bazoshiramwe abakinyi mu cinema none niba vyumva niki gituma turabivuga nyene uno mwaka bajanye abaririmbyi n'abaproducteur b'imiziki twizere ko mu mwaka uzoza bazotwara abakomedie n'abakinyi niki gituma tuko turasaba bino bintu baze bararaba amadomene yose kuko izi biba bisaba neza yuko nundi mwana ari kararaba avuga ati jewe ninjiye muri cinema ejo nzofata indege rutemikirere nurira indege kwagusa bro bamenye vyose kubera nsohotse kubera impano yiwanje siko birafasha motive ariko tunashimira yaga bro kuko iki gikora igikogwa cyana ni izindi ari n'ama company menshi mu gice cy'u Burundi bafise amahera
siko bafise amahera ariko byabananiye yuko bakora ico kintu ahubwo ico dusigaje kumenya kugira ugendemo yaga yisunga iki kugira igutore yisunga kuko bagutora muri benshi ego yisunga iki kugira bavuga ati wewe muririmbyi wewe mu influencer we naka ingo ubwo ntizosanga ari bya bindi nta kamwana wa mama kajamo ntizosanga ari bya bindi kuko ivyo ndabivuze mfatiye kuki urabona muri irya no ita ko ari nka retraite bagiye kugira mu Buganda bakaruhuka ama bagahanana ivyimviro ugiye kuraba abantu bajanye bose ni new generation twibukanye neza ko dufise n'aba legend bari gufatanwa na babiri urazi cyangwa umwe akagenda akabacira agace akavuga ati rero mwaba bimeze ukunuku mu gihe cyacu byari bimeze ukunuku ariko canibaza ati ubwo mbega izi liste z'aba bantu bagenda ubwo nizifise ahantu zitoregwa zirafise bien sûr ahubwo aho hantu zitoregwa ubwo barabiki kandi tugiye kuraba abashoboye kugenda mu gihugu kibanyi ca Uganda izi reka tubivuga uko nta vy'amavyera de siko ugiye kuraba bagiye mu gihugu ca Uganda ni ba bantu turi kuri aba bantu ko barageranya Alvera Muhimbane na Mimi Nkeye mugabo nakanyene tubiya bikeneye ko twacishamo siko ubwo izi liste nizitogwa na wa muntu ateramana na babandi kuko tugiye kuraba abashoboye kuja mu gihugu kibanyi ca Uganda n'abantu kenshi baba bari kumwe havuyemo Melanin Boy na D1 ego Dramat Fernando Kabosi Monia Flay Vania Ice Monia Flay Vania Ice Mona Walda abona abantu bari close n'abantu man baruko havuyemo D1 na Melanin gusa ego okay abo Zenobino yirigwana n'abajya ndabona ko bari neza yuko reka nataka tukacishemo kugira na yaga izira batibega bino bintu turakwiye guza turabikora uko siko kandi nabakinyi ba filme bashikirwa n'abakinyi ba cinema nyene bashikirwa kuko nyene n'aba influencer kandi bakaze cyane siko bakaze cyane kuko gushikino saha je no kwemeza yuko bagiye bose ko barahiganwa muri best influencer kuri Irebe FM Imana niyo cabona je no gaha Mimi Nkeye noneho twarabivuze bro igihe kinini tubivuze siko twaranabivuze siko ariko bumve neza yuko yaga tunayishimira cyane kikora ibintu byiza cyane gose ariko tukiri kuri Alvera Muhimbane na Mimi Nkeye bumve neza yuko Mimi Nkeye gushikino saha abantu bose bari muri cinema igitsina gore yarabicaje bariga siko ubu naho twovuga ati Alvera nawe mu gisata ca gospel y'abakobwa yarabicaje kuko twarabonye imigwi myinshi mu bakobwa dusigaranye bande baba gospel Alice niyo aguma kwitegesera Alice niyo Alvera nujya mu rappeuse wa wundi Festine oya bamwita gute Gladys ariko Alvera ari hiti kubasumba ari hiti iyindi sigaye n'imigwi n'imigwi usanga harimo abakobwa nyene ariko mumve neza yuko Mimi Nkeye arayoboye cyane muri cinema ivyo ni ibintu byagiye bigaragara kuko twagiye tubona na feedback y'abantu benshi bagiye batandukanye ariko mumve neza yuko bareke kuza baragereranya Alvera Muhimbare na Mimi Nkeye Alvera Muhimbare tumukundira cyane indirimbo za gospel music accounts yiwe yo kuririmba abafana nabo nyene baze bararaba bino bintu bro baze bararaba yuko hari ibintu biba bikenewe neza yuko tuza turashikiriza kandi tuvugisha ukuri kintu kanaka apana yuko kuko bose bro bose n'abagenzi man ahubwo ndiko ndaraba impamvu bituma babagereranya nuko Alvera cyane arakunda gushigikira cinema film kuko uravye mu malancement officiel y'amafilm ni abarimwo yabitavye ego kandi nabone ntibamushira kure nabone nibamushira kure bateguye ibintu byabo baramutumira mugabo afise inguvu nyinshi hehe mu muziki kuko nibaza yuko Alvera Muhimbane ntarigera afata umwanya wo kwandika bro ngo kwandika cinema afata umwanya avuga ati jewe ndiko ndandika cinema isinema ati mbega bimeze ukuntu kureka mpanga amasene ahubwo umwanya wiwe cyane ubu uri mu muziki kuruta cinema
ahubwo mu sinema aza kubw'ikiraka aza kukiraka aje gukina yaheze gukina akaca agenda yego kweli gushika ino saha ndibutse na Alvera yarigeze gufata micro nk'uko turangize ariko Alvera Muhimbare turamukunda cyane bagende kuri account yiwe yasohoye indirimbo imeze neza cyane bitwa nko gufise ubona neza yuko ni indirimbo nziza cyane hari nabandi benshi bigeze kuba bavuga ati mbega Alvera Muhimbare yagiye mu Bushinwa gukora iki Alvera Muhimbare yagira iki niki yajanye n'umudirector yagiye gukora amasanamu y'indirimbo kandi izo biryoshe cyane yego hama Mimi Hey nawe nyene account yiwe YouTube ariko Mimi Hey aka ibintu vyabaye birebire ibintu vyabaye birebire ikiringo cyaba ikirekire kuba ari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda none ari mu kazi yego ari mu kazi ari mu vyunguka yego ari mu vyunguka ariko nyene atahe oya natahe ataraheza akazi ari gupagasha azogaruka natahe ataraheza akazi ubu twomushira mu rwego rw'abadiaspora kwanza ubu no mu diaspora wo mu Rwanda ubu no mu diaspora asante reka tunabashimira cyane ko yadukurikira twari kumwe na Bartender Bar ego hariya ku Interekwa mu Kamenge ego basohokere hajya cyane je nitwa Batmix Easy Hasta na MC Gundo na Vista Jables